Abanyagihugu bakirizwa umuyagankuba n'urugomero ruri muri zone Kayongozi bari mu gahinda kuva aho bumviye ko urwo rugomero rwabomotse. Uyu munyagihugu yavuganye na RPA amenyesha yuko imetero zitari nke z'urwo rugomero zabomotse, akavuga ko ubu bari mu kizime indwi irarumanye neza. Harabomotse hose nta namwe hari amatara muri ivyo kizime. Habomotse nk'imetero cumi uruhande urumva amazi yo hepfo umva amazi yose asubiye muri nyina yarasheshe nta namwe hari amatara muri kizime. Isoko ryacu rimenyesha yuko kubera ubwo bukene bw'umuyagankuba ingaruka zikaba zatanguye kwibonekeza ku bwinshi. Uturorero batanga ni nko ku mavuriro aho muri kino gihe ibikorwa bicumbagira hamwe rero n'abakora akazi gakenera umuyagankuba kahagaze. Abasudira ntuko barakora ibitaro ntibiko barakora n'ingorane z'abatanga amaraso bakanyisha amaraso mu mavuriro ntibiko barakora abacana mu ngo n'ingorane kugura amabuji amatoshi imisi yose n'ikibazo mva kuri ubuzima busa n'ubwahagaze bakamisha gukoresha imisyo z'umuyagankuba ikibazo kigasanzwe kabisa. Urwo rugomero rukaba rwatanga umuyagankuba muri zone Kayongozi, Gasenyi, Busoro, Mubavu hamwe na Nyakayi. Ubu bakaba bari bashaka kwakiriza abanyagihugu bo muri komine ya Gisuru mu ntara ya Buhumuza. Urwo rugomero rukaba rwatanguye gukora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014. Abanyagihugu basaba leta kuraba ingene yosanura urwo rugomero hatarononekara ibintu vyinshi. Uruganda rwa RPA twagerageje kurondera abajejwe gukurikirana ibikorwa kuri urwo rugomero co kimwe n'urongoye komine Ruyigi kugira tubabaze ico bariko barakora ariko twabakenye.